utwawe nabi ubaho nabi maze utwawe neza naho ukabaho neza. Ni bimwe mu vyashikirijwe na Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu iragi ryandadaye mu gihe ariko atanguza ibikorwa nyezina vy'ishure rya demokrasi. Reka rero tumwumvirize mu itangazo yasomye rijanye n'ivyo bikorwa. Kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2023 umugambwe Kodebu ryandadaye watanguye ibikorwa nyezina by'ishure rya demokrasi yuguruwe icese kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2022 muri hotel Surusediniye. Twashimye guhera ku gice kivuga imigenderanire iri hagati y'abenegihugu n'inzego za leta, aho icigwa ca mbere cerekeye uruhara rw'inzego za leta mu kubaho kwa misi yose kw'abenegihugu mu vy'ubutunzi. Ihangiro nyamukuru y'iki cigwa ni ukwereka abenegihugu ibikorwa inzego za leta zishobora gukora bituma ubutunzi bw'igihugu butera imbere canke busubira inyuma. Umugambwe Kodebu umenyesha abarundi n'abarundikazi bose ko iyo ubutunzi bw'igihugu buguma busubira inyuma, ukubaho kwa misi yose kw'abenegihugu bugatera kwanka, inzego za leta nizo ziba zibifisemwo uruhara runini kuko arizo zijejwe gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Kugira ubutunzi bw'igihugu n'ubw'abenegihugu butera imbere bisaba ubushake, ubushobozi n'ubwira bw'inzego za leta mu gutunganya ivy'ubutunzi. Umugambwe Kodebu uributsa abarundi bose ko ibice birenga 50% vy'ubutunzi umwenegihugu wese atezwa kuba afise buri mu minwe y'inzego za leta yazi bukoreshe ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Ubwo butunzi bugizwe ahanini n'amakori n'amatagisi abenegihugu batanga iyo bashoye umwimbu wabo canke ava ku mushahara, amakori n'amatagisi bariha iyo baguze ibintu vyakorewe mu gihugu canke hanze y'igihugu, ubutunzi bukama bugizwe n'ubutare hamwe n'ibindi tutibagiye amadeni igihugu gifata mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu, hamwe n'imfashanyo abafasha igihugu baha abenegihugu bigashikira mu minwe y'inzego za leta. Inzego za leta nizo zijejwe gushiraho inyubako zishigikira iterambere nk'amabarabara, umuyagankuba, ingomero zo kuvomera imirima n'ibindi. Iyo izo nzego za leta zitabikoze, ubutunzi bw'igihugu n'abenegihugu birahungabana. Iyo zibikoze nabi naho kubera gusamara canke kurya ibiturire bituma amakori yatanzwe n'abenegihugu aba imfagusa, ubutunzi bw'igihugu n'abenegihugu bukarushirizaho gusubira inyuma. Inzego za leta zo zijejwe gushiraho amategeko atunganya neza ibisata vyose vy'ubutunzi zikongera zikayubahiriza. Iyo zidashizeho amategeko atomoye, abagomba gukora imigambi y'iterambere ntiboroherezwa. Mu kubahiriza ayo mategeko, iyo inzego za leta zitwaje igihagararo zifise zikaka ibiturire abagwizatunga, bituma bahomba, ivyakozwe n'abagwizatunga navyo bikaza bidakwije ivyankenerwa. Inzego za leta zoje gukora ibikenewe vyose kugira amahera y'agaciro aboneke, zikongera zigacungera ingene akoreshwa. Iyo inzego za leta zinaniwe kurondera amahera y'agaciro, ntizicungere neza ko nayabonetse akoreshwa neza, bituma agora ku isoko, ifaranga ry'igihugu rigata agaciro, ibintu vyankenerwa biva hanze bikabura canke bikaduga ibiciro. Ivyo bituma kandi ivyimburwa canke ibikorerwa mu gihugu hagati biduga ibiciro, abenegihugu ntibabe bagishobora kugura ivyankenerwa vyo kubabeshaho. Inzego za leta zijejwe gutunganya neza ibijanye n'ubutare n'ubundi butunzi kama bw'igihugu. Iyo abagize inzego za leta basamaye canke bakagira ibiturire, bituma ubwo butare butungisha bariko barabwimba hamwe n'abasinye amasezerano yo kubwimba. Igihugu n'abenegihugu nabo bakaguma mu bukene, amahera y'agaciro avuye muri ubwo butare ntashike mu gihugu,
abenegihugu bari basanzwe baba ahubwo butare buri bakangazwa, gutyo ubukene bwabo bugashishikara bwiyongera. Iyo inzego z'igihugu zihonyanga hagati y'akazina muntu, ntizubahirize intwari ibereye, ubutungane nabwo ntibube bwigenga, bituma bahora bafasha igihugu biyonjorora, abagwizatunga bo hanze bagatinya kuzana imitahe yabo mu gihugu. Ivyo biraheza bigatuma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, ubushomeri bukiyongera, abenegihugu ntibabe gishobora kubaho neza. Iyo kubera umwina w'ubutegetsi bari mu nzego za leta bagize inyifato ituma habaho uruhagarara mu vya politike, ibikorwa vy'iterambere birahagarara, ibindi bigasamburwa, abafise imitahe mu gihugu bakayihungishiriza mu bindi bihugu, eka mbere n'abakozi b'abahinga batari bake bagahunga. Ubukene buraheza bukiyongera mu gihugu no mu bene gihugu. Iyo abari mu nzego za leta bagiye mu rudandazwa batarekure n'amategeko, bagakoresha igihagararo bafise mu gukumira abandi badandaza, mu kuduza ibiciro uko bigombeye, no mu kudatanga amakori n'amatagisi bikwiye, bituma abadandaza batari mu nzego za leta canke badakorana n'abazirimwo badatera intambwe. Amahera leta ari gukoresha aragabanuka, abenegihugu batakaza ubushobozi bwo gusuma ivyo bakeneye. Haraheza hakibonekeza ikinogo kinini hagati y'akagwi gatoya gatunze cane n'abenegihugu benshi bari mu bukene butagira izina. Abari mu nzego za leta iyo bihaye kurya ibiturire no kunyuruza ubutunzi bahawe n'abenegihugu babukoreshe, igihugu kirasubira inyuma, imigambi ya leta igahagarara canke igakorwa nabi. Abenegihugu bagira gutanga amakori kugira bahemba abakozi ba leta, bakongera bakakwa ibiturire kugira ngo baronke ivyo barondera, gutyo bakaguma bacokera mu bukene no mwiheburo, ntibabe bakigira icizere inzego za leta. Umugambwe Kodebu ubonye ko ibice birenga 50% by'ubutunzi bwa buri mwenegihugu buri mu minwe y'inzego za leta, uravye kandi ububasha inzego za leta zifise mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu bw'abenegihugu, usanga arizo zifise mu minwe n'imiburiburi ibice birenga 70% vy'ubutunzi bw'umwenegihugu wese. Inzego za leta rero nizo zikwiye gushimirwa iyo ubutunzi bw'igihugu n'abenegihugu yifashe neza, ni nazo kandi zoza zikabibazwa iyo buteye busubira inyuma. Umugambwe Kodebu urasubiye kwibutsa abarundi bose icivugo c'ishure rya demokarasi watanguje, kivuga giti uko utwawe niko ubaho, utwawe neza ubaho neza, utwawe nabi naho ukabaho nabi. Igipimo cyo kuraba ingene utwawe uraba ingene ubayeho. Mu kurangiza, umugambwe Kodebu uravuniye akagohe abarundi bose, na cane cane bamwe bavuga ngo ni bato bato, ko atanumwe yo kugira sinda bibazwa yiyumvira ko ivy'ingene inzego za leta zikora mu vy'ubutunzi bitamuraba. Iyo zikoze neza canke nabi bitugarukako. Turabakanguriye rero gukurikirana hafi ingene inzego z'igihugu zikora kugira bashigikire ibikorwa vyiza vyose zikora. Zikoze nabi naho bafata ingo zose zibereye zotuma ubutunzi bw'igihugu n'abarundi utagomba gusubira inyuma. Murakoze. Kefa Nibizi yanishyuye ku bibazo by'amenyeshamakuru, reka dusubire tumwumvirize. Abajejwe zerekeye amashirahamwe amaze iminsi y'ubugarwa mu cyaro amashirahamwe yo kumenyesha amakuru. Ikibazo ca mbere yabajije yavuze ati none bigenda gute yuko amashirahamwe ashika aherane miriyaridi mirongo bakaza kwishuza bagere bayugare aho menga zari zabaye batabona. Menya ko amesha makuru natwebwe bijya biradutangaza kuko igihugu gifite inzego zikwiye. Hariho ARCT ikurikirana bijya amasosiyete ya communication, hariho OBR iminsi yose yamize kugira
amakori cyangwa amadeclaration n'amaverification. Twebwe iyo tubonye ibintu bishitse hajya tubona yuko nubwo na amasosiyete nayo ataburenganzira afise yo kutariha amakori, muga hariho no kudakora neza kw'inzego za leta, kuko icyo bajejwe inzego za leta zikarubye n'amashirahamwe ni ugukurikirana buri munsi ku munsi intege nke n'inkomezi z'amashirahamwe. Nitwumva rero ngene hageze aho usanga ishirahamwe rihanye miriyaridi 88 n'imiliyoni hafi 40 z'amadolari dufise inzego za leta zikora. Twebwe inyishu twoguha ngaho icambere ni ugukora nabi kw'inzego za leta gutuma ibintu bishika hajya. Ibindi nayo mashirahamwe nayo murabizi ujya n'abadandaza baca bikikamukiza iyo babonye umenga siho muri baca barahirya ko ikori gusokora ifaranga n'ivyama vyoroshe. Twebwe ico dusaba inzego za leta ko zasamaye nta kundi bo kumvikana najya amashirahamwe bagahana ikiringo cinge ry'amafaranga yozabikwa bukebuke, kuko uno munsi bugaye isosiyete ejo akugara iyindi abantu bazabaza bati mbega sintumbere kugara hamwe kugira ngo bazana yandi kumbure bakeneye kuzana, kandi urumva nkuko mwabishikirije wugaye birumvikana ko bugara kubera yuko baraheranye bategezwa kuriha, muga yo hagiye barugara naho nyene biratera ubwoba kumbure abandi bifuza kuzana ibitahe mu gihugu. Twebwe nuko twobifata.